Ngaha naronse amakuru yuko hariho imwe mu maduka idandaza impuzu z'inzahabu. Ushobora kutavyemera, welcome vyirabire. Impuzu z'inzahabu uzikeneye uraza ngaha. Itari command, ariko rero bawiyemera umufuko ndakurahiye. Kabisa. Isaac TV. Yes, 1 2 bakunzi ba Isaac TV mingo tandukanye isi aho muri hose ndacari Gitega murabizi turi muri capital politique ahantu heza cyane igisagara cyiza cyane. By the way ngaha naronse amakuru yuko hariho imwe mu maduka idandaza impuzu z'inzahabu. Ushobora kutavyemera, welcome vyirabire. Come on. Ngira ndamubwiye giturumbuka ari umutipe yitwa ugishika ngaha ni kuri rompo nyene ahantu harazwi sana, ni kuri rompo ugishika ngaha nyene kuri rompo ugishika Gitega ucuhabona na ahantu hari like nambone welcome. Yes, bakunzi ba Isaac TV. Bitado. Safi mutama. Meze neza. Ndakuguye. Nawe meze neza. Ndakukanze. Karibu cyane. Mutama ni sawa? Meze neza. Ni more none. Ado. Muramvumbuye. Mutama ibo. Yona karibu. Jone uri hariya ndakuraba ngati ndabonye aba. Ado's Classic Shop. Okay. Bashaka kwicara. Nicare? Yego murashaka. Ndako genda kunda guhagarara. Nta kibazo. Ni bono ni Ado. Turashima Imana. Bana jewe ngishika gahi Gitega bambye ati bro. Rero urakunda ivyo uraba, urakunda ivyo utemberera. Hari ahantu badandaza impuzu z'inzahabu ku Badida. Impuzu z'inzahabu nizibaho. Sawa. Ngo ni muri Ado's Shop Classic. Bana aha nahantu twambikira abastare bose. Aha turambika abastare iyo baduze kenshi cyane bagurira impuzu ngaha. Ndabona ka adresse ni keza vraiment. Mvuga juste kivi Bujumbura, ugashinga kuri rompo nyene juste ku fresh kabisa. Pako sawa. Ndabona hamota neza kandi ndabona gira ate. Ibintu birahari man. Birahari. Kandi karibu muri Sanze. Ego merci beaucoup. Ndibaza ni wewe nyene iyi shop. Ni jewe nyene iyi shop. Ado's Classic. Voilà. Ego. Wizanye ukuri umutahe wakuye. Umutahe naragiye ndiyungunganya nkuko bisanzwe murabize mu buzima. Wanasemaga mwanaume ni kutafuta. Umeona? Twaragiye turiyungunganya turondera buke abanzi ngaha Gitega. Jewe sindi mushasha ngaha ndakoreye igihe kirekire cyane. Narakoreye mu isoko abanzi nagenda nirukanga nyene ndiyungunganya. Narakoreye mu ibarabara nkora bya bindi bita ngo ubukoneseur. Nshagura impuzu zimeze neza ngenda nambika abantu bo ngaha abastare ndabashira ibintu bimeze neza hama Imana iradufasha biragenda neza. Ego. Nice kabisa. Urumva yuko wagiye uracakure mu tuntu twinshi kugira ushike ngaho ushigeze no munsi. Atareka banga rino duka rihagaze ku notingana gute? Ico novuga uko bimeze kose novuga ko ribanga kuko man mu buzima ntaho Imana itokora umuntu kandi ntahito umushikana. Uko bimeze kose novuga umutahe ubihagaze ko kumbure hariho abifuza kurondera gushika hano nashitse bariko baragwana kugira ngo bahashike. Shobora kuvuga umutahe hamugasanga ndabaciye inguvu ugasanga baciye babona yuko umenga kugira bahashike biragoye mugabo ico no babwira coco ni Imana gusa hamwe ni Imana nukuri vyose ni biragenda neza nta kibazo. Ado's Classic Shop. Ado's Classic Shop iri Gitega ni shop nziza cyane. Amwe mu mateka yi shop mwarigeze kudandaza impuzu z'inzahabu. Aje niho nkihagaze kwanza. Adusigurire neza ibi bintu ari ukuri kuri ngo cyane ni gwa rusanga nk'abanyi ngwa aha dudandaza impuzu nyene za hatari. Ababizi barabizi. Impuzu tudandaza vraiment aha muri kano karere je ndibaza yuko nta kwishima birimo muga ndibaza yuko turabambere ngaha tubaha ibintu bimeze neza. Impuzu z'inzahabu uzikeneye uraza ngaha. Kabisa. Impuzu zigezweho amashenete y'inzahabu nkuko mubibona ibintu byose birahari. Turafise na projet yo kuzobaha ibintu by'amatelefone. Amatelefone zijya za Samsung zama occasion d'Europe zama originale nkizi mubona ngaha vuba cyane
niyo migambi dufise vuba cyane turabikora vizuri bana tuko fresh kabisa turajipanga sawa okay sawa abantu rero babakine kumenya ibintu nk'ibi of course watubwiye ingene aho byaciye ingene ubironka kugira ubironka byose ingene byagenze wabidusiguriye twabitahuye ikibazo ni mbega abantu bashaka rero kugira kuhaza canke umuntu ari hanze agashaka avuga ati hari akarato nabonyemo keza hari amashati meza nabonye hari impuzu z'abadamu nziza hari amapantaro atesa canke babasana avuga ati je nshaka nzo kwambikwe na Ados Shop Classic Ados Classic Shop bigena gute rero muri rusangi bakuronka gute bo muri rusangi urabona uko bimeze kose nta muntu numwe atazi biriko birabera muri ino capitale politique bo nukuvuga aha muri ino capitale politique ahantu twe dukorera n'aha ni emplacement iri ngaha muri centre ville nibaza uvuye Bujumbura wese ahantu hambere atangura gushikira naha nyene aha imbere yo ku Ngoma bar nukuvuga haroroshe wari we wese aduze azi yuko aje ngaha ategerezwa gushikira ngaha nico gituma nibaza yuko haroroshe nta muntu hogora adresse iroroshe cyane aha tuvuga bari mu Burundi abari hanze rero rega abantu bagura ibintu online gusanga ari wabo sasa ntabironke ibyo ashaka naronka amakalite y'ibintu ashaka gusanga muri Ados Shop ariko arabona bya bintu by'inzahabu ugati ico kiboro nanye ndagikeneye juste bigena gute man je ndafise nimero yanje ya WhatsApp kumburengirano nitwaheze ikiganiro ndaza gutanga tugireko inimero ya WhatsApp ni 79 464 823 iyo iraboneka kuri WhatsApp ari abantu batazi igifaransa bo ni 79 amajana ni 64 amajana 2 amajana 823 ifaransa mwishizemwe munanirwa kwiga ikirundi ciwanyu ni hatari nyene ni vya bindi vy'ubuzima umuntu agenda amenyera urabona turi muri systeme francophonie mu bisanzwe kenshi twaramenyereye cyane ibintu by'amanimero ya telefone kenshi usanga tuza kuvuga mu gifaransa tegeza kushikira mani tegeza kushikira nimero mu kirundi ni 79 nimero mu kirundi nimero si kirundi nimero ni gifaransa ijambo nimero mu kirundi ni ijambo nimero novuga ijambo nimero ibiharuro umurongo Ados Classic Isaac okay sawa turagiye ino shop watubwiye abantu watanze nimero ya WhatsApp banashaka kuronderako kugira vyorohe 79 amajana 464 amajana 823 nizo nimero zawe nice biroroha no kuri WhatsApp nizo nyene no kuri WhatsApp nizo nyene kuri hanze batanguza na please 257 voilà 79 464 823 aho byoroha bacabitahura n'ingoga na mu Kirundi agasaraba ko guteranya amajana 270 amajana 257 amajana 464 amajana 823 warafashwe mirina ndagutera story zarigeze kushikira naragiye kugura amayinite kuraba badandaza amayinite hama ndamubwira inimero zanje ndamubwira 464 823 acambwira ngo man ngo je nta kirundi nzi bambe ngo nta gifaransa nzi acambwira ngo ndamuvugire mu kirundi man naramaramaye nasanze amayinite ya Tanzania sawa okay amakuru yandi dufise chini birazwe twarakubonye mu kiganiro narago asanze umunsi umwe mu hotel like nabagasore niki dushaka tugire mahanyene Ados Shop niyo yambika bagasore Ados Shop niyo yambitse Satbi mu ndirimbira aho tutavuze izina Ados Shop niyo sinzi biki Ados Shop ngo Ados Shop igiye kuba ngo manager abagasore turavye nabagasore Ismail Gasore muri ko murakorana ukuntu publicity ukuntu murafitaniye ama partnership canke koko ugiye kuba manager we official actually Gasore hari abantu batazi tala yiwe Gasore no muri kino gihugu n'umuntu akomeye cyane ari abantu je ndakunda kubivuga Gasore n'umuntu arabwa cyane n'abantu benshi je rero nakunze guca kuri Gasore kubera Gasore kubera afise fan base nini cyane arashobora kunshikanira
ivyashara vyanje kure kubera iki buriya bahora bavuga mu Giswahili ngo biashara ngo ni matangazo. Hari ikintu rero abantu bataramenya siritu ngaho igitega ntituramenya ikintu kijanye na marketing, donc kupiblia marketing ivyo ukoreramwo, gupiblia ibidandazwa vyawe niki, no kuvuga gupiblia ntupiblia ngo aha ngo biboneke ngaho igitega gusa. Je naravye umuntu ashobora kuba afise fanbase ishika ahantu kure. Mu bastare rero ndaraba umuntu ashobora kuba ari umuntu ashobora kushikanira ivyashara vyanje kure, nasanze ari Gasore. Uti kuki Gasore aramaze gushikana ntuzenya, aramaze gushikana 100 kilo viewers, no kuvuga 100,000 subscribers. 100,000 subscribers. No kuvuga aramaze no kuronka agashimwe ka YouTube. Bisigura rero fanbase yiwe ni ndende cyane, arabwa n'abantu benshi iburaya za Amerika za hehe baramuraba bo. Kandi iyo urukora ivyashara twebwe dukora kugira ngo ivyashara vyacu bishike ahantu kure, bishike ahantu kure, no kuvuga ntidukenera biri mu bintu rero byatumye umutora rero. Yego biri mu bintu vyatumye ndamurondera kuko turakeneye n'abantu bo hanze bamenye ivyo dukora hama baze kudushorera. Tukiraho nyene ndafise na system nshobora nkoramo business, urashobora kumbwira ikintu cyo cyose ukeneye hama nkakugirira commande mu gihe kitaba kiri muri no shop, hama commande imaze kushikira nkakigushikiriza ahantu hose ubushaka. System zirahari za Western Union, urashobora kushira amahera kuri Western hama nkakurungikira umuzigo ahantu hose uburi. Hariho ziya za DHL zirashikana umuzigo. Je ndafise umugenzi bamwita Shabani, twahoze dukorana ngaha aba Texas muri Amerika, narigeze kumushikira kumurungikira umuzigo uramushikira impuzu ndazimuri ko hariya nivyo impuzu ziriyo muga zirazinje ku rugero rumwe rudasanzwe, no kuvuga naramurungikiye umuzigo uramushikira, no kuvuga uri hose umuzigo urashaka kugushikira. Wow, iki rero nico nashaka kuko ndazi yuko Isaac TV kurigirana na diaspora benshi, abantu benshi batandukanye. Okay, fresh. Biravuga yuko abastari benshi musanzwe bashaka kwambara cyangwa ikirato cyangwa iki, benshi muri bo bambara kwa gusa, hama bakagorana kuriha. Hari ukuri kurimwo mu bisanzwe akazi kose kagenda kagira ibibazo vyako, karagira ego les avantages kandi karagira rumva kenshi abantu baraba inseriye, ugasanga uramukopesheje umuntu ugasanga kukuriha bibaye ikibazo. Turamaze no guhomba abakiriya, ugasanga umukiriya uramuhaye ideni ahubwo wikwegeye yuko wikwegeye yuko n'ubujama buhera, ugasanga umuntu araje kugushorera kubera abonye ari huri, donc arafise ivyo akeneye mugabo aciyeza kuzunguruka ahandi hantu, afumye agenda kubigurira ahandi hantu kubera iki ya deni. Ariko ni bibi sana. Umuntu akwishuza ni vyiza ukaza mukavugana, nimba umuriha ya deni hama mukavugana ugasubira kumushorera, biba vyiza cyane kuko iyo abantu batavugana bica biboneka yuko nta mutima wo kuriha ubufise. Okay, duhera hezi kiganiro. Za mpuzu zinzahabu mwatubwiye. Turaza kurabi tuguza agafasi gato. Tuguza agafasi gato y'abagende babona n'ibindi bintu. Turafise n'amasakoshi nga ameze neza. Kubibona barabibona. Wewe nugira ikibazo. Barabibona kwere, barabibona kabisa. Wewe nugira ikibazo. Jewe cyo nashaka ndakubaze gusa. Izi mpuzu zinzahabu mwatubwiye. Kugira nimko muratubesha. Narazi ikibazo cyane. Izo mpuzu zinzahabu muzikoreshereza he? Komande izo mpuzu ziva he? Urumva mu kazi umuntu wari wese agenda afite akabanga kiwe. Agenda afite akabanga kiwe je ndabizi no muri ako kazi kiwawe urafite akabanga kiwawe. Urumva naho uri kurakora ego uri kurakora, kandi hariho n'abandi bariko barakora mugabo uko mukora muri systeme imwe iba ari imwe n'ivyo mugabo umwe wese abafise akabanga wenyene yibikira. Nakabanga vraiment. Gusa icyo mamagarira abakiriya bacu, ababosi bacu baze bishikire muri Ados Classic Shop, hama ivyinshi vyiza biri imbere
Genda zineza yuko ntaco tutazokora muri Ados Classic Shop kugira ngo ibintu bigende bimera neza kuruta uko bimeze. Na cyane cyane ko twamaze kwinjira muri capitale politique. Ubu tugiye gushorerwa n'abantu bakomakomeye, aba ministre ngaha bazoza kudushorera. Urabona naramaze kwipanga korana hano hari class kabisa. Hari uturato tuba tumeze neza, hariho amashati aba ameze neza, hariho amapantaro aba ameze neza, hari ibirato biba bimeze neza. Hariho n'abantu bahora bakunda kubaza ngo ngo none muri Ados Classic Shop ngo barambika abadamu. Abadamu barambara, hari amakanzu ameze neza. Mu gusozera dutse nk'abasozera ikirato cyambere kizimbutse muri Ados Shop kigwa ngaha. Uko bimeze kose twebwe muri Ados Classic Shop turonka abakiriya bo mu ngero zitandukanye. Abakene barasuma, abatunzi bagasuma. Abakene barasuma, abatunzi bagasuma. Of course hariho ibizimvye kuko mu bakiriya dufise turamaze kubona yuko hari abantu baba bafise amafaranga nyene baba bavuga ati jewe ishida no kuronka ikintu gisa neza. Aho rero turemera tukazimbwa iyo tubikura, tukazimbwa kugira ngo na wa muntu avuga ati je ndiyemera ndafise uburyo ashobore gushikirwa. Hama turafise n'ivyibeyi yo hasi. Je novuga nti uwokenera kubimenya yo kwishikira muri shop, hama tukamwereka tukamubwira ibiciro. Ndibaza nibazogaye ibiciro vyacu ni bitocha, biri simple cyane. Baba isimple kali. No mama nanze zanza habu ini ni diama numbaze. Ko vizuri. Ini hatari. Mama inanga. Iyi tuyigurisha sa 50. Kubera iyi ni Nike. Niho ikicinjira. Iyi ni fashion nshasha. Jumono yona. Bimenyereye barabizi akagakero ababimenyereye barabizi cyane. Okay, nice kabisa bana Jerekana gushimire cyane hama mu gusozera ikiganiro cy'iwacu akajambo ko gusozera ikiganiro akajambo no tekerera aba boss bacu abakiriya bacu nuko muri Ados Classic Shop hari vyinshi tubafitiye bishasha kandi uko bimeze kose natanze ziriya nimero. Ufise amakenga arashobora kukontakta ni wa mukiriya umwe atari hafi. Mugabo uri hafi ndamuhamagariye gushika ngaha muri Ados Classic Shop kugira ngo arabe ibintu uko bimeze hama adushikire twebwe nyene tumuganirire ivyo muri shop yacu uko bimeze. Najewe nduzi Gitega sinza n'impuzu canza ngaha nkasuma impuzu nambaye siyo nzomanuka nayo ariko kabana ico kiri mu bintu vraiment twamaze gupangira bien ko twaramenye ubu muri no capitale politique abantu bagiye kuduga ari benshi kandi vraiment nivyo kwibuka impuzu mu gihe hariho nk'abantu baza mu manama bari abategetsi umuntu baramutelefona bati hari inama urumva kuza kwibuka kugorora impuzu ibiki bica bimwe ntavyamenya ndavuga ati ndagira agashop hariya ndaca kwa Ados hajya maramoya nimba ndavuga ati hajya ibintu birahari Gitega ahubwo naje ndasiga muri Ados Shop nta ngorane nca ndakurabira utuntu tumeze neza ngaha hari ibintu bimeze neza sana abibonye fresh kabisa bana turi kumwe na Ados Shop nashaka gusa bavuga ati kuambiliwa kuna jadi Toma murabije nta bintu by'urusaku nkorerako je ndashika nkirabira nukuri ibintu bisukuye bisa neza cyane gusa ikimwe ntabone n'izamuzi nzaba ariko ndibaza cyane zaraheze mu isoko zaraheze siga n'amakomandi itari command ariko rero bawiyemera umufuko ndakurahiye kabisa okay nice kabisa bana Chuma Jukes behind the camera is a classic number scene ari kumwe na Ado Classic is a classic Ado Classic mama bisha biryoha nice kabisa bana respect kuri wewe umaze kugira subscribe utarabigira urukura cerwa sana na exclusive TV babwira gira subscribe kuri Isaac TV gira subscribe kuri Isaac TV ujya baza uruboro hatukigire na nichanganya sana tena wewe sio fresh pale mapema umenivumbua nilikuwa sijajipanga no anakubali bro umetisha hapo jamaa gangi man unasema madam tunafanya mazoezi kidogo unasema madam madam soon atakuja baba atakuja sijasema siku lakini watu wazuri wanajipanga hapa mimi naye mmoja ambaye nataka weka ndani bwana mimi nitakuja kuonesha tu harusi yako karibu sana nawashukuru sana Isaac TV bwana mmetutembelea
peleka kazi zetu uko Bujumbura, wapi, nje ya nchi, ili waone kwanza Gitega tunaweza. Gitega hari abantu bifuza kumenya umugwa mukuru icarico, umugwa mukuru wa politike, bahashike bahabone naco barabi ibintu vyiza birahari. reka ndagucoreshe no. Yeah man, ndagucoresha no man, ndagucoresha hamna no man, ni muri akaboro no, akaboro ndaguha nangora. Bana reka je nisumire hama turavugana baadaye. Juma bye. Juma Isaac TV. Oh.